Bado la sherehe yetu siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na mbele yote Mana yacu yo mw'ijuru, turagushimira ko bari natwe mwami mw'ijoro ryarenganye, turagushimira ko waturinze mu nzira, twaba twamaze gushika hano mu kurara amahoro Mana. Turagushimira ko wateguye umunsi wa none kugira ngo itegeko rikoranire hano, tukwandikwe y'umunsi mukuru wa bene data. Turasabye kugira ngo uwa mbere hano Mwami, integuro yose twayishyize mu bwoko bwawe, turasengera abahagarikiye, turasengera intego zose Mwami, turasengera abantu bari mu nzira bari gutegura kugira ngo bashike hano. Uyu munsi natugeze uwa mbere, twahagaritse ikintu kibi cyose Mwami, turasabye kugira ngo ubashe kugaragara gukora kugira ngo izina ryawe ribe icyubahiro. Urakoze byose kubikora Mwami, urakoze kuba n'ishengero ryawe, urakoze kuba n'abageni bacu uyu munsi wa none. Uyu munsi n'imigisha n'imihezagiro, abantu bose batanga Mwami bahakwirisho nziza cyane. Duhangirike twaje kurora uyu munsi wa none n'integuro yawe. Urakoze ko byose bidukorera mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Bwana asifiwe. Leo ni sherehe. Amen. Na sherehe ni kusherekea. Sherekea. Sema amen. Amen. Ikiwa umekuja kwenye sherehe na utosherekea, ina maana hauna furaha inayotoka moyoni. Lakini unapokuja kwenye sherehe na unataka sherekea, ni lazima uwe na furaha kutoka moyoni. Sema amen. Yeyote aliyepita kwenye sherehe kama hii anakuwa na furaha. Na hao ambao watafanya sherehe siku ya leo wanakuwa na furaha. Niombe na wewe ambao unatarajia kesho utafanya sherehe kama hii uwe na furaha. Sema amen. Ndio maana tuwe na furaha kwa siku ya leo. Ni siku inayobakiza kumbukumbu katika maisha ya mtu. Asante Bwana. Bado naona watu wangali kule. Lakini ningeomba tuje sote tukae kwenye viti ili tuongeze ibada yetu ya siku ya leo. Watu wote watukaa kwenye viti ili tuongeze ibada yetu ya siku ya leo. Ni sherehe. Mimi nikisikia mtu anafanya kazi kama hii, inanipatia furaha kwa sababu mimi nilipita kwenye sherehe kama hii. Sema amen. Na niombe wewe binti ambaye uko hapa, unakuja kuona sherehe siku ya leo, na wewe utazamia kwamba kesho utafanya sherehe kama hii, ufurahie kutoka moyoni. Basi muda huu tunaenda kupatia kwaya tuimbie wimbo. Muda huu wimbo watu wote ndio tunaanza tuone. Wimbo watu wote ni katika kitabu cha Kirundi namba 115. Niombe mchungaji Epimaka tupatie huu wimbo kwa sababu naupenda mimi, lakini sijue kuanzisha. Wimbo wa Kirundi namba 115. Ndio sijuti sita cha. Ndio hivyo. Okay, asante mama. Ni wimbo ambao nikabora nifurahisha mimi pamoja ni Mkongomani, unanipatia uondo katika maisha ya Kristo. Sema amen. Tulimbe ndirimbo ndo zishuti nziza cyane. Tulimbe twakaze. Amen.
kwa sababu popote niendapo mimi ninayemweka mbele ni Mungu, na nikishamweka mbele Mungu ananipatia ujasiri wa kunena mambo yake. Sema amen. Na kunifunulia yale ambayo yatakwenda kunipata siku ya kesho. Haleluya. Kama itakufikia, anza kujua kwamba Mungu wetu ni mkuu sana. Tunafika kipindi cha kusikia nyimbo za kwaya. Kwaya watoto itaanza wimbo mmoja, itafuata kwaya ya uamsho wimbo mmoja, na itafuata kwaya tumaini wimbo mmoja. Karibu.
ukumbi wa sherehe kuelekeza kwenye ukumbi wa sherehe. Hapa yote anajua namna gani unaendesha sherehe. Pale nimesema kwamba kiwaona wanakuja sote tunakuwa wima. Lakini pamoja na hiyo tunaweka chorus ya kuwaleta na mwendo mzuri sana. Sawa, watu wote bichare abamarida. Na wimbo kakuwaleta na uondo wote ule waingia watu na uondo. Abantu bose munyaruke tubigize abageni. Munyaruke twakore mu mvura. Munyaruke twakore mu mvura. Okay, Obed. Ngoye mu bure za mukende. Ziki. Vamos já.
tunamsubiri yule mnakumbuka, unajua wasichana wanaongea. Oh my god. Unajua Kwa hiyo anataka aje. Akiwa anaingia jamani ni waombe angalau tabasamu, usiwe na chuki. Kesho itakuwa ni yako. Haleluya. Kwa hiyo usiende mbali sana. Ngoja tuweke muziki. Sijui kama director tuko sawa. Msinone, maana naona mambo yanakuwa mbashara. Kwa hiyo kuna watu ambao wanajua Kiswahili. Mbona Kirundi. Haleluya. Ubwo rero tugira ni umunsi wo kunezerwa, si umunsi wo kubabara. Kubw'ibyo rero mugerageze babandi wao ndi muramuzi namwe kugeze murabizi namwe ngiye usanga bigenda abandi usanga mu gutembera batembera ngo atakibazo bagira binjire. Kubw'ibyo umuntu ne bavuga tugirundi ntimushabure birangora kwa mugirundi ariko ndagerageza ngitwa twabantu muziki mugihe tukirindiriye abo bantu baraduha ibyo bintu bitomoye.
Haleluya. Ni yupi atakayeweza kwa Yesu? Sasa wewe naweza kushangaa hivi. Hapa na bibi harusi anakaa. Na maana bibi harusi alikuwa upande wa kushoto wa nani? Upande wa kushoto wa nani? Basi inshallah vile basi japo kaona na yule kama ndio karibu na kabale na wengine wa karibu na kabale. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi tunapatia kwaya wimbo, kwaya Tumaini wimbo. Now
wakomeye hapa ni ushuhuda sote. hanyuma kuri uyu munsi wo kumvise umunezero mwinshi twamaze kubona wadukoranije hano n'umusore n'umwigeme siko none ni umunsi mukuru ukomeye cyane iyo bataba bari gukoranira hano ariko ni umunsi mukuru w'abantu bakoraniye hano hanyuma turarembaza abakozi b'Imana hano reka baza bakoze umurongozi wabo hanyuma aturamusa mu izina rya Yesu namara kuturamutsa aca duhera umurongozi w'akaranda atwakira abashyitsi bose Imana ishimwe. Vijana mupo tupe kabisa nane ya Yesu 2017 na kuendelea. Sawa kabisa. Hanyuma uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi twari turindiranye igishika cyinshi, si twere twabonye urashitse. Kandi abagomba kuherekeza n'uyu musore wacu ariwe wanyu. Murakoze cyane kukwakira. Murakoze cyane abo se n'imiryango baherekeje aba bageni mu mpande zose urumva. Hanyuma turabe ishengero rya hano dusabe wamukozi nyine garuke ishengero rihaguruke ab'ishengero rya hano bose bahaguruka ab'ishengero rya hano abandi bariho bari mu bikorwa ariko murabona abo baserukire. Mwiriwe mwese murakoze. Turagomba kwakira abandi bashitsi aho bavuye mu yandi mashengero, nuko ari abari hano imbere cyangwa ari abari hariya nabo bahaguruke kugira ngo tubabone turamukanye. Ari bakozi b'Imana baje kudufasha muri bino birori, abari bari hariya abashyitsi bose bavuye mu yandi mashengero muhaguruke rimwe muhaguruke. Hanyuma turasaba hano bakozi baratubwira aho baje bavana akatina. Bwana asifiwe. Imana ishimwe shengero ry'Imana. Je nitwa Pastor Firmin Hakimazi, abadongo ishengero ryitwa DCC muri The Boy. Naje kuri ibi birori kuko uyu musore David turazinanye cyane kuva akingana gutya, turabana mu ikamikanengwa iminsi itari mike, turaziranye ko byinshi, na sewe turaziranye ko byinshi. Iki kirori nticyari kuncika rero, murakoze cyane. Bwana asifiwe. Nanjye nitwa Shadrack Kulewa. Nanjye ni umukozi senga ku mazoni. Bamushimira kubarana. Rero mwibagirwe. Akoze. Bwana asifiwe. Nawaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Kazira kandi nitwa Ngombe Bwatusi Imana waheze kile. Twavuze ko bamwe bari mashengero kwifita kumenya bajya nabo mashengero baje bavamo. Hari ubundi hano. Bwana asifiwe. Je, hano muri Stade la Piste nitwa Azol Tongera. Ndakunda basenga kandi
tugomba kwishima kubera David newe umuntu twabanye nzi ahora nkunda kumubona muri yandi masiteri nibaza tufatanye hamwe kwishima kubera yuko omega abariko aratwereka ikintu umunsi mukuru udasanzwe muri ubu buzima hano muri Amerika. Abantu kumbure bakwiriye kwiga ko ubuzima bw'abantu barwaruka. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. koze ibikorwa biranezereye cyane iyo abantu bakoraniye ku munsi mukuru nk'uyu ukumva bakoranye n'amashengero atandukanye n'ibintu binezereye cyane. none reka twumve bajya batama nabo amashengero banje bavamwo banezera cyane. Amena. Nuko Imana ishimwe cyane. Turatujya mutama nawe yari yahagurutse ndazi neza ko asenga mu ishengero rya Roman Catholic. Nuko biraryoshye cyane. Hanyuma reka twakira abandi bavuye muri Animasteti. Kimwe hari abandi tutashoboye kumenya abava muri Animasteti. none rero reka twebwe abahano duhaguruke n'ikaze abashitsi. Abahano duhaguruke, abashitsi bose bagume babyagiye, hanyuma duhe ikaze abashitsi. Ikaze wetu muhano twikaze abashitsi. Nawe abahano bahaguruke twikaze abashitsi. Rimwe kabiri gatatu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nani ambaye hajatambua kiini cha sisi kuwa hapa siku ya leo? Aweke kidole juu. Yule ambaye hayajua kiini cha sisi kuwa hapa leo, aweke kidole juu. Sema amen. Naamini sote tunajua kiini cha kuwa hapa leo. Ni sherehe kwa ajili ya ndugu wako pale, ambayo sasa imeitwa ni siku kuu yao kwa siku ya leo. Ni miongoni ya zile sikukuu tatu ambazo mtu anakuwa nazo hapa chini ya jua. Sema amen. Hii ni ya pili. Bado kuna wiki moja. Kwa hiyo utambue kwamba kiini cha sisi kuwa hapa ni kusherehekea harusi ya watoto wetu ambao wameandaa sherehe siku ya leo. Sema amen. Vigelegele. Sasa huu ni muda wa mawaidha kutoka upande wa mtoto mwanaume, familia ya mtoto mwanaume, maneno kwa ajili ya sherehe ya siku ya leo. Ushuhuda kutoka upande wa familia ya mtoto mwanaume. Ikiwa yupo ushuhuda kutoka upande wa mtoto mwanaume. Naona. Basi tunafika muda wa ushuhuda kwa upande wa mtoto mwanamke, familia. Naona hamna. Bwana asifiwe.
Tunaendelea. Kipindi tumepita. Basi tunakwenda kutoa maombi kwa ajili ya neno siku ya leo. Basi tunaomba mchungaji atoe maombi kwa ajili ya mhudumu wa leo. Tuombe. Mungu, naomba watoto wanyamaze. Baba, katika jina la Yesu tunanyenyekea mbele zako, tunakuja mbele zako na heshima kuu. Tunaomba tu uwepo wako mahali hapa. Naomba ushuki, umtumie mtumishi anayekwenda kunena maneno yako. Yesu, awe spika tu na wewe uongee na watu wako, na hasa maneno atakayoenda kusema yasisaidie hawa wanandoa tu, lakini apate kusaidia na wale ambao wamekaa kwenye ndoa muda mwingi na wale ambao watakwenda kufanya ndoa baadaye. Neno lako halizeeki wala halipungue uwezo. Yesu, naomba ubariki kila mmoja aliyoko hapa, ubariki sherehe yote tupate kusikia kwenye maneno tunayokwenda kusikia. Uyatie chumvi, uyatie nuru, au dawa ya mioyo zetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Basi tunamkaribisha mhudumu wa siku ya leo. Karibu. Mwili w'ishengero ry'Imana. Hanyuma tutera tushimere kwa tugomba umwanya, dufise umwanya ngaha batwaye amasaha abiri kubera ko niho yuko babibonye. Tuza gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'indirimbo ya Salomo. Igice ni 1:5. Igice 1:5. Ijambo ndagushimikirako ni ijambo rivuga ati ndirabura ariko ndi mwiza. Ndirabura ariko ndi mwiza. Nicyo jambo nshimikirako kuri uyu munsi wa none. Nicyo jambo tukeneye yuko twosangira kuri uyu munsi wa none. Ijambo rivuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Urirabura ariko uri mwiza. Dusome igitabo cy'indirimbo 1:5 havuga ati ndirabura ariko ndi mwiza. Amen. Iki gitabo ni igitabo nkunda cyane. Iki gitabo cyanditswe n'umwami Salomo hari mu kinyejana c'9 canke mu mwaka hafi y'umwaka w'igihumbi 120 Yesu Kristo ataravuka. Kandi icyo gihe atandika hari mu ntango y'ingoma yiwe nko mu myaka 40 y'intango y'ubutegetsi bwiwe. Ijambo rikuru muri iri jambo ryose, muri iki gitabo cyose, harimo ijambo rikuru rivuga urukundo. Ruvuga iki? Urukundo. Urebye muri iki gitabo turabona amajambo 3 tutarashikiyo. Iki gitabo kenshi na kenshi imisoro bakora mugikoresha mu kuca mu birago byabo, ari bakagikoresha mu buryo bw'umubiri, ariko ugiye kuraba bivuga mu buryo bw'impemu. Iki gitabo cyasomwe
gusoma iki gitabo c'indirimbo, bakunda kandi gusoma Zaburi, Yobu, Imigani, Umusiguzi n'iki gitabo. Ariko cyane cyane iki gitabo c'indirimbo nicyo cyakundwa gusoma, kandi nta musore w'imyaka munsi ya 25 yagisoma mu gihe cy'Abisirayeli. Hatangura umusore cyangwa inkumi y'imyaka 30 kuduza no basoma iki gitabo, kandi bakisoma mu gihe cy'iminsi mikuru. Ijambo ryacu rivuga ngo ndirabura ariko ndi gute? Ndi mwiza. Urirabura ariko uri mwiza, furahia weusi wako. Iki gitabo gifite amajambo atatu nyamukuru. Ijambo rya mbere ni urukundo rw'umukobwa w'umushunami. Umukobwa w'umushunami yarakundanye n'umuntu w'umuragizi w'intama, barakundana baragira ubufianza neza neza, ariko inyuma yaho byarahindutse. Ibwa kabiri ni urukundo rw'uyu mukobwa w'umushunami n'umwami. Ni ukuvuga wa mwami kubera ko yari afite uduhera twiwe, yaciye atwara wa mukobwa w'umushunami ati aba umugore we. Amaze kuhabibwa ku mwami ataravuga ati ndirabura ariko ndi gute? Ndi mwiza. Gatatu, urirabura ariko uri mwiza. Ndirabura ariko ndi mwiza. Arirabura ariko ari mwiza. Siko nawe kubera bamenye Yesu. Sema amen. Ubugira gatatu ni urukundo rw'Imana n'ishengero. Ayo majambo ari muri iki gitabo nyine c'indirimbo. Ni urukundo rw'Imana n'ishengero. Uno munsi ishengero riboneka yuko ritengeretse, ariko uno munsi ishengero rizoryambitswe ubwiza bw'Imana, hanyuma tumaze gushika mu ijuru uzoyambika ubwiza bw'Imana. Ariko nubwo wirabura uri mwiza kubera wamenye Yesu Kristo. Amen. Ndirabura ariko ndi mwiza. Uyu mukobwa w'umushunami yaranezerewe, yirata ubwirabure bwiwe, abona yuko atakiri kimubereye, yabiwe n'umwami, aratonye ataba nubwo nirabura ariko ndatonye mu rugo nabiwe n'umwami. Umukobwa w'umushunami. Dushishikaye kuraba, turabona yuko uyu mukobwa yari umukobwa, iri jambo umushunami mu nyigisho za Bibiliya zerekana yuko shunami biboneka yuko cyari igisagara gitengeretse mu cyaro, ahantu atari develope. Ariko nubwo yari umuntu wo mu cyaro, yarakundwa n'umwami, umwami wo kuri hariya mu cyaro. Nubwo yirabura ariko yari mwiza. Hariho igihe nari mu Budagi, mu Budagi mu 2013, twarahuye n'abigeme benshi n'imisore myinshi muri Alemanye. Nuko hanyuma mbere kuvuga ijambo ry'Imana muri Alemanye, navuze kwa gatandatu na n'umunsi, hanyuma abakobwa b'Abadage barambara ati by'ukuri utubariye tu. Hanyuma umwe muri bo araba ngo murazi yuko twebwe ngaha mu Budagi ntabwo dukunda abantu barima. Sishobora kugera kwa bimba n'umuntu arima, ntabwo ari umuntu wo mu biro. Ngo niko tumeze ngaha. Nce namubaza none kubera iki mutagomba kwa bimba n'abantu barima kandi ari bafite amahera? Mboya
ngo kurima kuraruhisha, ngo kurima kuraruhisha, ngo twigombera abantu bo mu biro. Urirabura ariko uri mwiza kubera ko wamenye Yesu Kristo. Hariho umwigeme umwe yarashimwe n'umuzungu muri Afurika, ashimwe n'umuzungu. Uyo muzungu amukunda kubera urukoba rwiwe rwirabura, urukoba rwiwe rwirabura. Aramushima, aratanga ndetse n'inkwano. Harageraho wa muzungu agera kuraba wa mwigeme kugira ngo ace agira arusi, mariage kano munsi. Amaze gushika araraba asanga wa mwigeme yarahindutse, yabaye umuzungu nkawe. Hanyuma wa muzungu aravuga, mbega nyereke umugeni wanje kubera namushaka, namutwara iwacu i Buraya. Nawe ati nguyo ngoya, igihe jewe ndashima umugeni wanjye yari yirabura kandi yari mwiza, ariko ubu mbona uyundi afite inzobe naje, uyu siwe nzanira umugeni wanje. Uwo munsi ninde yaciye urubanza? Wa mwigeme yatahiye za yoyo. Murazi ikirundi ca yoyo ni ukuvuga yatahiye ubusa. Yamubariye ati, niba wakwitira ukihindura ishusho ryawe ugahinduka umuzungu nkajewe, nari nagushimye kubera wari wirabura. Ndirabura ariko ndi mwiza. Furahia weusi wako, usinichanganye uko washikilize nga muri Amerika ute wihindura urukoba. No, never. Bese kama wihindura urukoba, this is America. No, Biblia inavuga ati mbona mwashika muri icyo gihugu nimuze mwivange n'abanyamuwabu, nimuze mukurikire ingeso zabo. Abantu n'umunsi bamaze guhindura ishusho, ubu basigaye abazungu kandi bari baje birabura. Ariko furahia wewe ukiviza ubwirabure bwawe, furahia weusi wako. Urirabura ariko uri mwiza. Umukobwa w'umushinamu aravuga ati, ndirabura ariko ndanezerewe kubera ndi mwiza. Urirabura mukozi w'Imana ariko uri mwiza kubera ko ufite ibanga ry'Imana muri wowe. Haleluya. Urirabura mu mugeni ariko muri beza kubera ufite ibanga ry'Imana muri mwebwe. Nicyo gitano umunsi mwagize mariage. Umukobwa w'umushinemu ati, ndirabura ariko ndi mwiza. Ndi mwiza. Urukundo rwa mbere ni urukundo rw'umubiri. Urukundo rwa mbere ni urukundo rw'uburyo bw'umubiri. Mu Kigiriki batwita filia. Filia, urukundo rwa filia, urukundo rwa filia. Muri urwo rukundo nyine hariho n'urundi rukundo rwitwa mu Kigiriki eros. Urukundo rwa filia ni urukundo nyabaki, ni urukundo rw'agahehiheri. Ukereka mwene wese ko mukunda, ariko hariya ubwira uramuvuga nabi, urwo rukundo ntirubaho. Urukundo rw'uruhehiheri.
amour par intérêt, amour par intérêt, urukundo kwa eros. Ugasanga abantu bakundanye kubera kanaka afite ikiro kanaka amuronderako, kubera umwigeme afite itunga gasaba ujyanye n'uzo yabira. Amour par intérêt, ubwo rukundo ntirurama, ariko urukundo nyakuri vugana gusenya Imana, mubare Imana nyereka umwigeme ntegereza kwabira, Mana nyereka umusore ntegereza kwabira. Imana ikweretse ubwo nubwo rukundo rurama. Turi kumwe? Urirabura ariko uri gute? Uri mwiza. Urukundo rwa erosi, urukundo rwa filiya ntirukenewe. Tukeneye kugira urukundo nyarwo rwitwa urukundo rwa agape, urukundo rw'akaramata, urukundo nyakuri. Uyu mukobwa w'umushunami arereka umwami ko amukunze urukundo rw'akaramata, aragira umunezero, anafurahia ndoa yake. Nubwo ndirabura ariko ndi gute? Ndi mwiza, ndi mwiza nubwo ndirabura. Usomye indirimbo gatandatu iriho ku murongo wa gatandatu, urabona kimwe navuga hajya avuga ngo ntimumpange amaso kuko nirabura. Wa mukobwa nyine w'umushunami, umukobwa w'umucyaro, ntimumpange amaso yewe, ntimumpange amaso no kubera n'ikikiri kuba nirabura. Ariko nubwo nirabura umwami yaranshimye, ndi mwiza, ndi mwiza. Rero Imana ikeneye yuko twoba n'urukundo nyakuri. Urashobora kuba wirabura, urashobora kuba uko ariko bose, ariko ingeso zawe zimeze nabi. Kuba mwiza ngirirenga, ariko ufite ingeso mbibi byose biba byononekana. Ariko ufite ingeso nziza, ugatungana mu rugo rwawe, ugatungana mu babanyi, ugatungana mu ishengero, n'imbere y'Imana uba uri gute? Uba uri mwiza. Ntuhendure gusa n'agashusho, agashusho koko karahendana. Reka dusome imigani. Imigani agashusho karahendana. Tugomba ikiro kiva mu mutima, nicyo dukeneye. Imigani 31 kuri 31. Reka dusome Pasiteri Epimake adusomera aho hantu. Imigani 31 kuri 31. Uwo murongo umwe gusa ari mutama wanjye. Nawe ufite agashusho, nawe umeze gute, ariko mu mutima wawe hariho akandonono ufite na mugenzi wawe, ubwabwiza bwawe aba ari bubi gusa. Ariko uwo wirabura ufite umutima mwiza uriho imbere y'Imana. Ndirabura ariko ndi gute? Ndi mwiza. Turabe mukama. Imigani 31 mutama kuri 30. Samahani. Nuwo murongo umwe gusa. 31 kuri 30. Akazuru gusa. Nitarakurarondera konyene. Karahendana.
n'ubwiza bwo ku rukoba ntacyo bumaze Imana yabicyubahiro. Akazuruguza karahendana, ariko icyo tugomba ni ko woba ufite ingeso nziza, nuko nawe woba wirabura, nawe woba ufite inzobe, ariko uri mwiza imbere y'Imana. Umukobwa w'umwishunemi avuga ati ndirabura ariko ndi mwiza. Urirabura ariko uri mwiza. Wa mugabo urirabura ariko uri mwiza kubera wamenye Yesu Kristo. Wa mupfasoni urirabura ariko uri mwiza kubera wamenye Yesu Kristo. Ndirabura ariko ndi mwiza kubera ko namenye Yesu Kristo. Hariho ibintu bine bituma umupfasoni yirata umugabo. Hariho ibintu bine bituma umupfasoni azakwirata umugabo akavuga nubwo nirabura gute ndi mwiza. Bavyerekanye ko bambikanye impeta yuko bagiye kuba umugore n'umugabo. Hanyuma uyu mwanya nawo urabona iyo abantu bagiye ahantu barasinya. Twebwe hariho ijambo ngoma nisunge ryanditse muri Matayo 19:6 rivuga ngo nuko icyo Imana yamutanije umuntu ntaje atimature. Amen, amen. Mubaye umubiri umwe. Icyo Imana yabatanije ntiyagira umuntu atimatura. Iyo ni sinyatire ikwiye imbere y'Imana. Rero tubasabe mwingize ngaha gatonya, aha imbere gatonya, mwingize aha imbere gatonya. Reka dusabe abapastori bose bashike hano. Abapastori bose shike hano.
bazunguruke. Hanyuma baraza gupfukama mugabo bafatanye amaboko. Reka yuko babaye umwe. Mufatane amaboko. Hanyuma mupfukame, hanyuma tubasengere imigisha y'Imana. Barambike ibiganza twese. Mana uvyagiye ahera ho mw'ijuru, izina ryawe ni izina rihambaye, izina ryawe rirakwiye hose, izina ryawe ni izina twahereweko ubushobozi bwose. Eraba uyu munsi wa none turi muri ibirori by'aba bana bacu bagize ubukwe n'umunsi bagomba kubana nyakubana. Turasaba nyakubahwa ngo uhereye n'umunsi ubahezagire, uhereye n'umunsi ubaba nabo bose bagire urugo ruhire. Ewe nyakubahwa, Satani ababonye abasoma ngo kirazira, abadayimoni babonye babasoma ngo kirazira, babona ubwiza bw'Imana uri muri iyi nzu nshasha. Ewe nitwe bishengero, wowe wenyine ubu umuco muri iyi nzu nshasha, wowe wenyine ubu urunyengeri ruca ibibatsi muri iyi nzu nshasha, ubagirire neza. Ewe nitwe bishengero, ubu rugo rwose turaguragira amaboko yawe, tugana wowe wenyine Mana, ubabere umwami, ubabere umukiza, ubabere umukabisha w'ingabo. Amen. Sawa, rero uyu mwana wo batire onena isizaja batire uruwachaji batire bibi harusi baze ngaho babiri kugira ngo basinye kuri certifica yerekana yuko n'umunsi bagize mariage bene umurango babona. Nimuze musinyire ngaha akumeza biravuga cyane. Hanyuma hatangura bwana harusi, hanyuma bibi harusi, hanyuma ababaherekeje ku mpande zose zibiri. Hatangure bwana harusi.
Tumezungumzia kwanza, tumefika mwisho wa sherehe yetu na ni muda wa kuondoka. Basi tutashirikishwa na maombi ya mwenyekiti wa kanda. Tunasenga hata kwa kusenga wana harusi hagaze ni harusi hagaze ko tweza amasengesho uguca abantuka twese duhagaze, hanyuma nibo baje imbere babitumva bisa tukakomeza gusenga nabo bafata inzira n'amategeko. Duhaguruke twese duhaguruke. Mwami wacu Yesu Kristo ujyanye mu ijuru, turagushimiye ku bintu byiza, turagushimiye ku birori mwami kuko wadutegereje uyu munsi tukaba tubishyitsemo. None mwami wacu n'aba bana bacu bahegurira amasezerano imbere yawe mwami n'imbere y'ishengero. None rero Mana tubasabiye umugisha, ubahezagiye, uzobatigame mu ngo zabo, bazabe amahoro, kandi mwami uzobahe kuroroka. Mubyo bazororera byose bizogira umugisha. Hanyuma tubasenge ishengero ryawe ryahicaye ritekereje, twese duhezagiye. Tugatumye hano mwami tukabona umubiri kubandanya ibirori. Uze tubandanya natwe muri ibi birori mwami. Uturinde umurwanizi, Mana yo mu ijuru, ubane natwe muri bino birori, twese tuba amahoro utaha amahoro. Turasengeye mwami bana bageni, ngaba babyagutse, bagenda bafata inzira basonyange bagende baca imbere nawe dukurikire. Mana yo mu ijuru, jana nabo natwe tuguherekeze. Mana yo mu ijuru, wema wawe ntatureke twenyene, ariko Mana ibirori byose ugenda gukurikirana ube hagati yacu, tuzenekere turabaje tugaje mu ijuru. Amen. Icyambere ibiyago byiza biha agaciro umupfasoni. Ni ukuvuga ibiyago byiza ni icyo akoze cyose ukamubamba madamu wakoze, Imana iguhezagire, kungaburira, Imana iguhezagire, tabaruka amahoro. Ibyo bimuhesha icyubahiro, akagira ngo narashyitse mu rugo koko, narashyitse kubera umugabo wanje arankunda. Atatanga kuvuga nubwo nirabura ariko ndi mwiza. Icya gatatu, kwizigira umugore wawe no gufungura hamwe n'umugore wawe. Abandi umwe hariya ubundi mufungurire hamwe. Ibyo bisa bituma habaho amour.
Icyakane kutamunyegeza itunga ryawe. Utamunyegeza itunga ryawe ahantu ukuzi. Utamunyegeza itunga ryawe arimenye kubera ko yitwa umufasi. Mu Kirundi cya kera bamwita ngo nyina rugo, niwe nyina rugo. Atari muhira, umugabo usigaye muhira arasiba, ariko umugabo n'umuhinzi arakumura akaba neza, ni nyina rugo. Ndirabura ariko ndi mwiza. Hariho umugani umwe s'umugani byarabaye n'ikigoma byarabaye ikigoma Tanzania na niho nari. Hariho tuvuge abantu babiri b'abashingantahe bahuye ahantu hanaka bakaba kuyaga ngo ariko kubera iki umugore wawe avyibushe? Kubera iki umugore wawe avyibushe? Aho ni muri Afrika. Ariko jewe umugore wanje aranambye aromvye. Kubera iki? Kandi ibyo umugaburira nibyo najewe ngaburira umugore wanje. Kubera iki ayonze? Wa mugabo afite umugore avyibushe, nuko aramubarira muti genda mu isoko umugurire inyama y'ururimi. Acavyibuha acaramwishura ati jewe iyo ngiye mu isoko nama namuguriye inyama z'ururimi muga navyibuha. Oya, subira mu isoko umugurire inyama y'ururimi. None je nabigeze gute? Turogere nawe urabige ndazigura akaziteka mugabo naruha avyibuha n'umugore wawe. Acaravuga ngo ntiwantahuye mu Kirundi ngo nagoye gukubarira. Nagoye gukubarira ati umugore ayagisha amajambo asohoka ava ku rurimi. Umubonera amajambo amutera kutundura mu mutima nazoba yavyibushe abanamba kubera nawe ufise imari yaba yatunduye. Azovyibuha gute? Genda utangure umubarira amajambo amusosereza, amajambo ava mu rurimi meza amuhesha icubahiro. Uca uraba yuko atavyibuha. Ariko uzi uramutuka umubarira amajambo mabi, nawe womuha amahorande ukabwira gute ukamwambika akagizo nyama z'ururimi nazoba yavyibushe kubera azirira kumusonga. Azirira kuki? Kumusonga. Azovyibuha gute? Wa mugabo ati ngiye kubikora. Abikoze rimwe kabiri nguyo wa muvyeyi atakuvyibuha. Ndirabura ariko ndi gute? Ndi mwiza. Wa mugabo atangura kuvyibuha. Naje uyo muntu naramugira ikigongo. Ndirabura ariko ndi mwiza. Reka dusabe Bwana Rusi amana rabe ko uyu muntu ko ari we. Nitwabe dusoma ijambo ry'Imana ku muntu tukasomera mu ijambo ry'Imana ku muntu atari we. Ejo ko rubanza sinorukira. Turasabye amuturabire ko ari we, hanyuma agatwemeza ko ari we, tuca tubandanye n'ibikurikira. Turabire siwe avuze ati niwe. Mwongera amashyi kandi avuze ngo niwe. Mukube muhagaze
5 umurongo 22 kugeza kuri 23. Tukaba tuvuga cyane cyane ku uyu mugeni 22. Havuga ati bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we umutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo, ari wo umubiri wiwe. Amen. Hano ijambo ry'Imana rivuga ati abagore bagambukire bande abagabo babo, babagamburukire kubera niba ari kumukunda waramaze kumukunda, agikucagura waramukunze, ariko ubu naho step iyindi ni ukugamburuka. Icyo kubariye cyose gamburuka, agutumye icyo cyose gamburuka, nk'uko Sara yita Aburahamu ngo umwami wiwe, aguhamagaye ngo dushime tuwitabe ngo bwe ana itabasa pame presente ngayo amajambo yo kwitaba umutwe, yo kwitaba umwami wawe. Uyo ni umwami wawe, nk'uko Kristo nawe ari umwami w'ishengero, agutumye ngo genda ungororere impuzu hajya gatonya, genda cyafatiriwe ngaho. Uraza abashinga ntahe bafatirirwa na byinshi, bafatirirwa na byinshi. Genda umaze ngororere ya shuti yanjye hajya ngo none nawe nta mahoro ufise. Oya ntiwishyuruko ca bugufi ugamburuke, genda ugorore irya shuti yiwe. Uzanye imfungurwa ku meza, hanyuma ntuzitaye ngaho ku meza. Madame zajya zirihe ngo singizirya. Oya siko bigenda. Zishikane hajya umubare mwami wanjye imfungo zahiye imfungo imfungo. Aho uzoba uri kurerekana kwa rukundo mwari mufise mu gihe cya fiançailles. Yaba nyene yaba wewe igihe cya fiançailles nta n'umwe yahuniye, nta n'umwe yasinziriye, kila muntu yagwa yiyumvira ubundi ngo wa munsi uzogera ryari tukagira ubukwe, none wa munsi nguyu washitse. Nuko rero utegerezwa kugamburukira umugabo wawe nk'uko ari umutwe wawe. Atakintu na kimwe ushobora gukora umutwe utabizi. Ibyawe ni ibyiwe, ibyiwe ni ibyawe. Hano hari irindi jambo riraba ku byerekeye umushingantahe.